Umugambwe CNL urabona kandi uguhengamira ku ruhande rumwe bikorwa na bamwe mu bajejwe intwaro, bamwe mu bategetsi baturuka mu mugambwe uri ku butegetsi, hamwe na bamwe mu bari mu nzego z'umutekano n'ubutungane mu bibazo bihuza abanyamigambwe bari mwihiganwa. Umugambwe CNL ufashe kano kanya kugira ngo ubeshuze ku mugaragaro ivyo wagirizwa bidafise ishingiro, bikagirizwa kandi abanywanyi bawo. Umugambwe CNL uboneyeho karyo ko kumenyesha ahubwo ko abanywanyi bawo bari kubakorerwa amarorerwa muri iki kiringo c'imyamamazo. Muri iki gihe amatangazo canke yandi majambo ashikirizwa n'abajejwe intwaro, abajejwe umutekano n'abajejwe ubutungane bamwe asa n'ayafise aho ahengamiye, kandi akaba atayindi ntumbero afise atari guhisha no kunyegeza ukuri kubiriko bibera ku rubuga rw'imyamamazo. Twisunze ivyo biraboneka ko hoba hari izindi nteguro zitaraja habona ku mugambwe CNL, indongozi zawo n'abanywanyi bawo. Twagomba twibutse ko muri iki kiringo c'imyamamazo ingendo n'inyifato ya bamwe mu bajejwe intwaro baturuka mu mugambwe uri ku butegetsi, bamwe mu bajejwe umutekano n'ubutungane yerekana neza ko bafise aho bahengamiye, kandi ko bafise uruhara kungena amadosiye ajanye n'amatora ariko arakurikiranwa. Kubera ivyo umugambwe CNL uratewe impungenge n'ifatwa ry'agasakisaki ry'abari ku ntonde z'abazitoza bagafatwa barementanirijwe, hamwe n'imanza zikwiriraho zica zicibwa kugira ngo abafashwe bace binjizwa ibohero ubutarariye. Umugambwe CNL ukurikiranira hagufi kandi ibikorwa byo gusomborotsa bikorwa n'abanywanyi b'imigambwe na cyane ugwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi mu kuzibira abaja mu myamamazo y'umugambwe CNL canke abavuyeyo, bigatuma haba guhangana n'imishamirano. Ingaruka rero nuko gihe cyose habaye gasomborotso gakozwe nabo tuvuzaho hejuru, abanywanyi b'umugambwe CNL aribo baca bahagarikwa bakongera bagapfungwa. Umugambwe CNL urabeshuje wivuye inyuma inkuru zihengamye zashikirijwe n'umuvugizi w'igipolisi, aho yagirije abanywanyi b'umugambwe CNL kuba bariko barashaka guhungabanya umutekano n'ibikorwa byo kwiyamamaza. Akarorero kavuba naho umuvugizi w'igipolisi yagirije abanywanyi b'umugambwe CNL ko bishe umuntu mu ntara ya Kirundo bakoresheje icumu, kandi ivyo vyakozwe n'ugwaruka rw'imbonerakure. Ikindi kinyoma nuko uwo muntu atitavye Imana, ahubwo ariko aravurirwa mu ntara ya Ngozi. Izo mbonerakure nyene zakoze iryo shano zarafashwe n'abajejwe umutekano, zari zitwaje inkoho za mugobore, amacumu, ibipanga n'ubuhiri. Biragoye gutahura no kumva rero ingene mu gihe habaye ibintu nk'ivyo haciye hakurikira ifatwa n'ifungwa ry'abanywanyi baba 14 b'umugambwe CNL. Akamaramaza ni vyabaye mu ntara ya Gitega muri komine ya Mutaho, aho umuvugizi w'igipolisi yihaye uburenganzira bwo komekera ubunywanyi bw'umugambwe CNL ku muntu yitwa Kizimana Elia yari karatanga amakarata y'abazotora ku rwego rwa sesi, ariko wewe yiyemerera ko ari umunywanyi w'umugambwe CNDD-FDD. Umugambwe CNL uratewe impungenge kandi n'amajambo afise uruhande ahengamiye ko yashikirijwe n'umushikiranganje w'intwara hagati mu gihugu, aho agabisha umugambwe CNL awagiriza ko riko urahungabanya umutekano w'imyamamazo. Ivyo biruko mu gihe umugambwe CNL wamenyesheje ubushikiranganje arongoye ubugizi bwa nabi uriko urakorerwa hamwe n'abanywanyi bawo imbere yuko ihiganiro c'umushikiranganje kwamenyesha makuru cyo kwa gatandatu Rusama 2020 kiba. Inyuma y'imisi 11 y'imyamamazo, icegeranyo c'umugambwe CNL cerekana ko ibintu bitagiye biroroha. Bimwe muri ivyo ni nk'ibi: naho hari abajejwe umutekano mwirabara kwigenekerezo rya 27 ndamukiza uno mwaka, ibirabara rya Gitega bugendana ryarugawe n'abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD ibugendana, ariko habera imyamamazo y'uwo mugambwe. Abanywanyi b'umugambwe CNL bahamaze amasaha arenga 2 kugira bashobore kurengana, mu gihe abandi bankiwe kurengana bagasubira inyuma. Kubijanye n'ababugwa irengero, kuva imyamamazo itanguye, umunywanyi w'umugambwe CNL muri komine Kinyinya intara ya Ruyigi azwi ku izina rya Nkunzimana Vianney yarishwe n'abajejwe umutekano mu ijoro ryo kwa
yo kuwandwi Rusama abandi banywanyi babiri b'umugambwe barabuzwe irengero. Abo ni Butoyi Arcade yanyurujwe atwarwa mu modoka ifise ibiyo bitabona mu Cankuzo, hamwe na Havyarimana Richard yararongoye umugambwe CNL ku mutumba Mbogora komine Nyabihanga mu ntara ya Mwaro. Yanyurujwe kwigenekerezo rya 4 Rusama uno mwaka, ikiziga ciwe gihava gitorwa kiriremba ku ruzi Ruvyironza muri iyo komine nyene. Abanywanyi b'umugambwe CNL barakomeretswa cyane kandi mu bice bitandukanye by'igihugu bivuye ku bitero bagirwako nabo mugambwe uri ku butegetsi ku mutaga canke mw'ijoro. Ubu rero twotanga muri zone Ruyigi, umukuru w'umugambwe muri iyo zone yarakubiswe n'ugwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi gushikaho akwa kwitaba Imana. Muri komine ya Bukeye intara ya Muramvya, umukuru w'umugambwe CNL muri iyo komine yitwa Pamphile Girukwishaka yarakomerekeje ku kuboko n'ishoka n'umugwi w'ugwaruka w'imbonera kure warurongowe n'uwitwa Egide avuka ku mutumba Kinani Agacimbiri Gashishima hakoreshejwe ishoka nkuko nabivuze. Pamphile Girukwishaka akaba yaravuye mu bikorwa vy'imyamamazo vy'umugambwe ku mutumba wa Ntsinda. Muri komine Itaba mu ntara Gitega, ugwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi rwarasomborekeje imishamirano ituma abantu bane bakomereka. Ivyo bikaba vyabaye hagiyemo uruhara rw'umwe mu bategetsi bava mu mugambwe uri ku butegetsi akora mu gisata c'ubutungane. Muri komine ya Kigamba intara ya Cankuzo, ugwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi rwarahungabanije ibikorwa vyo kwiyamamaza vy'umugambwe CNL bituma abantu babiri bakomereka, abanywanyi indwi b'umugambwe CNL nabo barapfungwa hatisunzwe amategeko. Muri komine ya Kiremba mu ntara ya Ngozi, wigenezo rya 3 Rusama uno mwaka, ugwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi ruri kwipikipiki ifise inomero y'imparati DA 6420 barakubise bongera bakomeretsa bikomeye munywanyi w'umugambwe CNL azwi ku izina rya Nshimirimana Elias wo ku mutumba Mugerera. Ikata yiwe yitora hamwe n'ikata karanga muntu vyaciye bitwagwa no kugwaruka. Baje gukora iryo shano baciye bahunga, ariko ipikipiki bariko yarafashwe ishikirizwa abajejwe umutekano. Kugerekezo rya 4 Rusama uno mwaka, ugwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi witwaje ubuhiri n'imipanga barafashwe bashikirizwa abajejwe umutekano mu gihe bariko baragerageza guhungabanya ibikorwa vy'umugambwe CNL bereko bibera mu Kanyosha ku kibuga kizwi nko kwa Sebatuzi. Muri komine Mubimbi intara ya Bujumbura, ku mitumba ya Nyankuba na Gisagara, ibitero vy'ugwaruka rw'umugambwe ku butegetsi vyatumye haba guhangana, ibintu bitari beke birononekara, harimo inzu y'umunywanyi w'umugambwe CNL yabomowe n'umurima w'ibitoke watemaguwe. Muri komine Butaganzwe mu ntara ya Kayanza, abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD bateye amabuye ku banywanyi b'umugambwe CNL hamwe n'imodoka zabo, bituma bitari bike vyononekara. Ibikorwa bigahise nk'ibi vyarakozwe ibugabira, ibusoni no muri Gitobe mu ntara ya Kirundo, muri komine Bweru mu ntara y'Igi n'ahandi. Igiteye amakenga nuko ivyo bikorwa vyose bigayitse bikorwa n'abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi na bamwe mu bajejwe intwaro n'abajejwe umutekano barorera. Umugambwe CNL haribonekeza kandi hagarikwa n'ipfungwa hatisunga amategeko y'abanywanyi bawe, na cyane cyane abari ku ntonde bagagarikwa bakorewe amarementanya. Uburoye twotanga nko kugenekezo rya 4 Rusama uno mwaka, umukenyezi yitwa Kezimana Kati, umwe mu ndongozi zo mu bikuru vy'umugambwe CNL, akaba azo kwitoreza ikibanza cy'ubushinga amateka mu mugambwe CNL mu ntara ya Bujumbura, yarahagaritswe atwagwa butarariye mu ibehero rikuru rya Mpimba. Wigenekezo rya 2 Rusama uno mwaka, ku mutumba Miterama komine Nyabihanga intara ya Mwaro, indongozi umugambwe akaba nuzo kwitoza mu nama mpanuzwa jambo ya komine Nyabihanga azwi ku izina rya Bitorwa Baltazar yarahagaritswe hanyuma atarapfungwa. Kwigenekezo rya 4 Rusama uno mwaka, muri komine ya Gitega intara ya Gitega, abanywanyi 6 b'umugambwe CNL barapfunzwe bagirizwa kubuza abantu gutora amakata y'abazotora kandi atacemezo na kimwe kihari. Umugwi ujeje gutegura amatora mu ntara ya Gitega waragerageje kuja hagati ariko biranga. Muri komine Mutaho intara ya Gitega, ku mutumba Nyabisaka, abanywanyi b'umugambwe CNL batanze inkuru ku mugwi utegura amatora muri iyo komine, urutonde rw'abapfuye n'abahunze kugira ngo amakata yabo ntaze atangwe.
igitangaje abo baciye bajanwa mu ibohero ubutarariye n'ubako bariho bakivundiye. Dufatiye hamwe abanywanyi barenga 200 b'umugambwe CNL baramaze gupfungwa kuva imyamazo itanguye. Twisunze ivyo vyose vyashikirijwe abanywanyi b'umugambwe CNL ariko bikaba bitigeze bivugwa n'umuvugizi w'igipolisi hamwe n'ubushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu, vyerekana ko bahengamye. Imbere yo kurangiza, umugambwe CNL usubiye kwemeza ko uko bimeze kose uzokwitaba amatora yose atekanijwe muri uno mwaka wa 2020. Mu kurangiza, umugambwe CNL usavye ibikurikira: leta y'u Burundi ko ataho yohengamira mu kugenzura ibikorwa vy'imyamamazo, kurekura abanywanyi b'umugambwe CNL bapfunzwe ku karenganyo mu bice bitandukanye vy'igihugu, gufasha kugira ngo imigambwe yose n'uri ku butegetsi urimwo yubahirize ivyo yiyemeje mu Kayanza muri Kigarama umwaka uheze, guhagarika imvugo zo kwagiriza nizo guca imanza zifise aho zihengamiye zishobora guhuvya ubutungane bw'u Burundi, ku mugwi utegura amatora seni ukurikirana no gufasha mwibahirizwa ry'itegeko rigenga amatora kandi ukaguma ukora ataho uhengamiye, gushira ku mugaragaro urutonde rw'abazotora kugira ngo abahiganwa bashobore kurukurikirana, kwisunga ingingo ya 40 y'itegeko rigenga amatora kubijanye no kunganisha ibitigiri by'abagize biro vy'itora. Ku banywanyi b'umugambwe CNL tubasaba kuguma bafatanye mu nda no kwirinda agasomborozo. Bigiriwe i Bujumbura.